Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira kaze murano makuru mu Kirundi tuyahera ku ngingo nkuru ziyagize. Abakorera akazi kw'ibagiro ry'ibitungwa riri ku ruzi Mugere ni muri zone ya Ruziba ngo barababazwa nuko ikibanza bakoreramwo kimeze ubu aho ngo banategwa n'amazi basaba ko ibikorwa vyo kubaka ibagiro rishasha vyahagaze vyotunganywa bigahera. Muri nondwi twahariye ihimbazwa ry'imyaka 21 iheze radio Isanganiro itanguye gusamirana mu gihugu. Umumenyesha makuru Jerome Niyonzima yahoze arongoye igisata c'ibiganiro avuga ko Isanganiro ivuga amakuru n'ibiganiro biha ijambo bose, ariko nubwo biruko ngo agahaze ntikabuze. Muraza kubikurikira mu kanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa abayangayanga bakorera kw'ibagiro ry'ibitungwa riri ku ruzi Mugere ni muri zone Ruziba mu gisagara ca Bujumbura basaba ko ibikorwa vyo kubaka ibagiro rishasha vyohera, bagasigura ko muri kino gihe badakora borohewe kuko ikibanza c'imfata kibanza babagiramwo gitegwa n'amazi ugasanga aho bakorera hari umwanda. N'inkuru tubaza Placide Niyomwungere. Ico kibanza kibagirwamwo ibikoko vy'imfata kibanza kiri mu kuboko kw'iburyo gw'ikiraro c'uruzi Mugere. Ni ikibuga c'umusenyi ariko iyo imvura iguye hahinduka ivyondo bakabagira hasi bifashishije urusato rw'ivyo bikoko vyaba impene canke inka, bakungururiza ibitungwa bito bito mu kazu gasakajwe amabati kari ngaho. Abahabagira bakavuga ko yaba amaraso canke ibisigarira vy'ivyo bikoko biba vyabazwe bataronka aho babita bigaheza bikavamwo umwanda. Amaraso amase byose biguma ngaho imvura ije bikaba nabi ugatambukira mu bitaka tubagira hasi kabisa badushakira handi hantu. Abo babaga bakaba batumenyesheje ko n'umwuzure w'amazi y'uruzi Mugere atorohereza abakora isuku muri ico kibanza, bagatinya ko bashobora no kuhandurira indwara ziturutse kw'isuku rike. Haragoye no gutunganya kubera haca amazi, ushobora kuhatunganya ejo uruzi rukaca ruza kandi aha hantu urabona aya macuniro arariha meri barinjiza amafaranga. Nuko botunganya amacuniro ameze neza kuko amahera ngaho arinjira muri leta. N'ahantu hameze nabi umuntu arashobora no kwandura indwara canke akagira ikindi kibazo. Alexandre Bazompora aserukira abayangayanga bo muri iryo bagiro ryo ngaho mu Ruziba, we akabazwa no kubona n'ibikorwa vyariko birakorwa mu kubaka ibagiro rishasha vyarahagaze atamvo zitanzwe. Ayo macuniro ngene boyubaka gahera canke bakaraba ukuntu bovidura ivyondo vyagiyemwo kuko Tanganyika na Mugere vyahuriye muri ayo macuniro. Sinzi ko babihevye canke ko bakibikurikirana, tubibona uko nyene. Kuri ivyo Devote Ndayisenga musitanteri wa komine Muha asigura ko iryo bagiro rishasha ryariko rirubakwa ririko ridindizwa n'ishirahamwe ryahawe isoko ryo kubaka, agasigura ko ico kibazo gigiye gushirwa mu minwe y'ikigo kijejwe iterambere Fonike. Ayo macuniro ntarahera, hariho wari yaronse isoko yo kuyubaka mugabo ngira hari twamugoye gatoyi ku buryo ataraheza. Ure tugiye kubandanya tumubaza ikiriko kiramucereza gituma atabandanya kuko turamaze kumwandikira inshuro zishika nka 3 tutabona inyishu nziza. Ure tugiye gufasha nabo muri tukubwira abo muri Fonike kugira nabo badufashe kugira ngo uwo muntu ashobore guheza ayo macuniro kugira ngo abayangayanga boroherwe baronka bakorera heza. Hagati aho hariko harubakwa iryo bagiro rishasha ko ku kilometero n'igice uvuye kw'ibarabara rikuri nimero 3 mu mahwane y'uruzi Mugere n'ikiyaga Tanganyika. Abanyagihugu bahegereye bakaba bibaza ko uwo mugambi wari kurangurwa mu miliyoni zirenga 500 zihabwa amakomine woba warahebwe ngo kuko kugeza uno munsi atacerekana ko ivyo bikorwa bigiye kubandanya, uwo bikaba bicungerewe n'umuzamu. Akoze Placide Niyomwungere. Mu gisata c'amagara y'abantu kwiyugaza ku bagabo ico bita vasectomy mu rurimi rw'igifaransa n'ubuhinga bwo gutunganya imvyaro mu gupfunga burundu
burundu uturingoti duto dutwara imbuto z'umugabo bivugwa n'umuhinga mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, aho asigura ko iyo umuntu ariko arabukorerwa atabubabare agira. Muganga Donavine Uwimana akavuga ko ubwo buryo bukorerwa abagabo bubatse bifuza kudasubira kurondoka. Ubwo buryo n'uburyo bworoshe bukorerwa kwa muganga hama bugakorwa n'abahinga, abaganga baba baravyigishijwe babinonosoye. Ico bakora rero bafunga uturingoti dutoya tuzana dufasha gusohora imbuto z'umugabo. Kwa muganga rero iyo bagiye n'uburyo bumara umwanya mutonya, bumara hagati y'iminota 10 n'iminota 20. Hama umuntu ntibarinda kumusinziriza, mugabo baratimbisha aho ku bihimba vy'irondoka, hanyuma bakamukora muri ako kanya gatonya, hama agaca ashobora gutaha. Ntibunababaza kubera baba bahatimbishije. Imbere yuko akoresha ubwo buryo, icambere agasigurirwa ubwo buryo icarico, uko bukora, agasigurirwa ibishobora gushika abukoresheje, hanyuma akabaza ibibazo vyose yifuza kuri ubwo buryo bikishurwa. Hanyuma tukaraba nuko azi yuko hariho ubundi buryo bukoreshwa bwo gutandukanya ivyaro, no kuvuga uburyo bumara iminsi mike n'uburyo bumara iminsi myinshi, akabazi ko buhari, hanyuma akemeza yuko abizi yabusiguriwe, hanyuma yahisemwo gufunga burundu muri ubwo buryo bwose. Hama ikindi dusaba nuko aba yemeza yuko yabivuganye n'uwo bubakanye kandi bavyemeranije, bavyumvikanye. Hama rero wewe aca avyemeza, hariho urwandiko asinyako akemeza ivyo vyose yuko yabisiguriwe kandi agize gufunga burundu atagahato. Bisanzwe iyo umuntu aje bakamufunga burundu, mu mezi 3 akurikira tumusaba yuko akoresha ubundi buryo bwo gutandukanya ivyaro nk'agafuko, kugira ngo tubanze gupima, kugira igipimo ca nyuma cerekana yuko imbuto zikiri zigisohoka. Ico gipimo rero gikozwe kirerekana neza yuko gufunga burundu uwo muntu atagishobora kurondoka. Mu bisanzwe twakoze ivyo bipimo tukabona yuko atagishobora kurondoka, ntaba agishobora kurondoka. Mu bisanzwe gufunga burundu si uburyo bwiza ku muntu w'umusore atarubaka, kubera twebwe aza kutwitura baba ari abantu bubatse hanyuma bamaze no kurondoka. Nari babwiye tugitangura ano makuru kw'ibiganiro n'amakuru bitangwa na Radio Isanganiro bigerageza guha ijambo impande zose naho hatabuze uduhaze. Nibivugwa n'umumenyesha makuru Jerome Niyonzima yahoze arongoye igisata c'ibiganiro kuri Radio Isanganiro. Muri ino ndwi twahariye ihimbazwa ry'imyaka 21 iheze Isanganiro itanguye gusamirana mu gihugu. Jerome Niyonzima asaba ko yozirashika no mu ntara guha ijambo abanyagihugu, narirya Isanganiro isigaye ifise na televiziyo. No munsi rero ntivyera ariko kandi ntivyirabura, bira ahantu hagati na hagati uti gute. No kuvuga no munsi uwumvirije ikiganiro urashobora kumva yuko umumenyesha makuru yagerageje mu nteguro kwitegura, kuko navyo birakenewe. Kwitegura no kuvuga iki, kurondera ivyangombwa vyose, gusoma, kubaza abo vyega ababizi, kugira ngo aje gukora ikiganiro agifise ko amakuru akwiye. Ivyo urumva ko bagerageza kubikora abamenyesha makuru bo mu Isanganiro. Mugabo bikaza kugoranira hehe? Mu ngendo, mu ngiro. Hajya wumva umuntu ariko aratunganya ikiganiro agendera abaza ikibazo ku kindi,
niho wumva ko hakiri agahaze. Ikintu navuze nti naho bitera ntivyirabura nuko nawe nugushika no munsi biracaho ijambo impande zose. Ico ni ikintu twishimiye kandi cyane mu isanganiro kiranga abamenyesha makuru canke abanyamwuga. Guha ijambo impande zose ataguhengamira ku ruhande rw'ubutegetsi cyangwa guhembera ku ruhande rw'abatashikiye ubutegetsi. Icyo ni ikintu novuga ko kicera, icyo ni kirabura. Hoba icigwa kiraba ibikenewe mu bamenyesha makuru bisanganira no munsi nibiki. Bakeneye inyigisho canke gukaririza ubwenge mu biki. Hanyuma bakeneye ivyo ni bangahe kuri bangahe. Abo baraja mu nyigisho abandi bakaba barabandanya ikivi bangana gute. Ukugwiza uburyo bwo gushikira amakuru atarayi Bujumbura. Hahandi amakuru bayasanga mu ikomine, amakuru bayasanga ku mutumba, amakuru bayasanga mu izone bidaciye ku telefone abantu bagashikayo. Kuko yagiye ari radio abantu baratwumviriza gusa bakakumva mu ijwi uvuga yuko nkiyi mbonesha kure ishitse hariya mu mitumba igashikaya mu mazone igashikaya mu makomine ikazana amakuru avuye hariya yokundwa cyane kurusha kandi vyogira umuvuduko mbere n'ingufu disumba ivyo twari dufise kiriya gihe isanganira ari kivuka. Tugume mu gisata cyo kumenyesha amakuru ariko tuvuga inkuru y'umubabaro ijanye n'urupfu rwa mugenzi wacu Egide Ndayisenga, umuyobozi wa Radio Bonesha FM yitavye Imana kuri uyu wa mbere. Egide yarafise imyaka 35 akaba yari yubatse, yize amashure muri kaminuza mu gisata ca ISCO. Radio Televiziyo Isanganiro yashimye kugaruka ku buzima bwiwe na Mihaye Kanyange. Egide Ndayisenga nije ngiye kwashikiriza amakuru tisangwa ikaze. Umumenyesha makuru umuyobozi w'uruganda rwa Radio Bonesha FM mu 2021, umuyobozi w'iyo radio kuva mu 2022, Egide Ndayisenga ashengeye afise imyaka 35, yavutse mu 1988 muri komine Kabezi intara ya Bujumbura. Yize kaminuza y'u Burundi kuva mu 2012 gushika mu 2016, aho yaronse impamya bushobozi ya baccalaureat mu gisata ca ISCO. Kuva mu 2001 gushika mu 2010 yize amashure yisumbuye kuri lycée municipale Kibenga, mu nyuma abandaniriza kuri lycée municipale Musaga. Amashure mato mato yayize ku ishure rya Stella Matutina mu gisagara ca Bujumbura. Egide Ndayisenga yarabaye kandi ubujejwe ubudandaji mwishirahamwe Fonds World Limited, akaba yatanguye akazi ko kumenyesha makuru mu mwaka wa 2013 muri Radio Bonesha FM, akaba ashengeye ari wayiyoboye. Egide Ndayisenga uruhuka amahoro. Radio Televiziyo Isanganiro ikabihojeje umuryango w'amaraso n'umuryango w'abamenyesha makuru. Ni hano ano makuru twabateguriye duciye tuyasozerera, nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye.